sigurira abantu uti jewe muri umwaka nakubwiye ko ibintu byose bitangura muri vision. Iyo intwaro zitagira vision nuko zisambuka. Bifate ko ari umwana wiwe. Uri muhira ufise umwana akubwira ati papa ati jewe sinagiye ku ishuri namye kwiba kandi ngaya mahera ndazanye dusumisha. Uri umuvyeyi ugacuvuga uti mwana anje ugize neza ahubwo ntuzosubire ku ishuri uzuraja kwibuzane tufungure. Kubintu nturondeye amahera. Umwana yakweretse ahantu hava amahera kuko agiye ku ishuri ntiyahora azana amahera. Murakenye muhira wewe mu mutima wawe ugira uti umwana wanje nari namujanungise ku ishuri mugabo ku ishuri nta mahera bazana. None yaronsa hakura amahera kandi nayo yiba ahubwo bandanya mwana uze kuyazana. Umva wamuhaye uruhusha. Amahera mwayaronse niyo murokeneye. Mu myaka 3-4 wa mwana yagenda kwiba natashobora kwiba hajya zotaha nawe agufate mu kanigo ashire hasi. Amareta atagira vision nuko izo nzoga zica umunyagihugu uzikuramwe ifaranga nyabaki nta faranga zizana. Ni giki gitangura hagati y'amahera n'umuntu. Ufise abanyagihugu miliyoni 13 ukeneye ko biga, ukeneye yuko bagira amagara meza, ukeneye ko baduza umwimbo. Hamubabwira ngo ni munywe inzoga ngo kuko nzazanya amahera. Abantu benshi muri kuki bariko baranywa izo nzoga. Twibukanye nta muntu numwe anywa zijya nzoga kubera zifuza. Zijya nzoga benshi bazinywa nk'akantu kagasinziriza. Bafise amagogwa menshi mu gihugu ku buryo batakironka itiro. Abavyeyi abana ntibakironka itiro. Agira ati kugira nsinzire mpakantu kanyobagiza ubwenge kankumbagaza ku mugoroba shobore gusinzira. Abo nabo babironkamwe amahera bagira bati turaronse ikintu gitutungisha n'ingoga. Turiko twica umunyagihugu twese tubibona hamwe umuntu aze kuvuga ngo abikuramwe amahera. Ibihugu bitera imbere amahera va mu gucuya c'abantu ntava mu gusinzikaza abantu. Ivyo rero ni ikimenyetso simusiga cyuko abantu batagira vision. Urashaka gusinzikaza amagara y'abantu bawe ubizi neza ngo babikuyemo amagara. Raba ibintu henshi bigirwa urabe nk'ibintu bishobora kwemerwa ingene bikogwa. Itabi mu bihugu baragera ahantu bavuga bati shira ko mwandike yuko risinzikaza amagara y'abantu. Bakavuga bati mugabo rize kunywa abantu bakuze bazi ko bakuze ntagire uwo tubona bariko bari hawundi. Bakanagira mu rugero bagira bati amatagisi yabyo naho tuyaronka ni dutume mugabo tugabanya ntibihave bituma abagwara ingwara z'ibituntu ziva ko zigwira. N'ubwo rugero mba nkeneye kwibaza tuti tugera ku rugero ruhe kugira ngo dutahure iterambere turondera. Hariho nibihugu bamaze kuvuga ati ntihagira ahantu na hamwe usubira kunywera itabi habona kugira ngo abarinywa babe décourager urironkamwe inyungu abone yuko ahari ronkera hagoye. Iyo rero nawe uvuga ngo ni babi ubu twese turamaramara uca mu mabarabara mu miduga abashoferi bose ubona bari ko baranywa utuntu turi mu maplastike bibazo uti ivyo banywa nibiki. Umuntu rero w'umurongozi avuga ngo nibibandanye kuri jewe nta kindi arondera byerekana ko atagira vision byerekana ko atazi yaje. Ariko ikibazo ngaho eske ko bari kwirengagiza ko hasanzwe hari ibinyobwa mva makungu binaboreza gusumba ivyo nta vya whisky tequila n'izindi nyinshi zirakaze gusumba ngaho. Ntibifise meme coût de production. Erega ikibazo si kubera ngo ibindi biza bijya binyobwa bikaze biva handi. Ingene bikozwe n'ingene bitunganijwe siko ngaha bitunganijwe bijya byo ngaha anye bikozwe ku rugero rwo hasi cyane de façon no kwita mu twamugina archaïque ku buryo umuntu wese wo kwibara barashobora kuvyihereza canke no ko bigurwa make bica bigura. Baranadugije nivyo ndiko ndagusigura baradugije n'urugero bavuga ngo nibabiduza amahera ku buryo abantu baca bagenda bagateranira ayo mahera kugira ngo babinywe babigabuye. Abantu ntibaba ari bijuju ivyo byose barabirondera. Nico ndagusigurira nti leta iciye ubwenge ishiraho amananiza kugira ngo ico kintu gishobora kwica umuntu ntacihereze vyorosha. Gushiraho rero ubworoshi ngo kubera amatagisi uba utoye amahera ugatakaza abantu. Nivyo nakubwiye si ikintu tuganyira ku mwanya munini. Ni sinye yerekana yuko ata vision office iyo utakaza umunyagihugu wawe kubera urongera amafaranga. Nibisanzwe ni nkuko ubwira umwana wawe utigenda wikorore baze kumpa amahera. Kera batutera inkuru ngo umuntu yari kumwe n'umwana wiwe hama baja busibara barabara bagonganya mwana arakunguka. Hama uvuye mu modoka aca babwira ngo mpore sinzi yahaye uwo mugore yarafise umwana ngo amuha 5,000 ngo acara muhagarika ngo reka nzane n'undi mushingana ngo umugonge ngo mpereza yandi. Ni mu mutwe w'abantu ingene haba hameze.
agira ati ungongeye na batanu wompa ibihumbi 200. Nivyo tuba turimwe mu bihugu iyo twibaza yuko ubuzima bw'abantu dushobora kubukoresha ivyo dushaka kugira turonka amahera. Iterambere ry'igihugu ntigishobora kuva muri ivyo. Iterambere no kuvuga abantu bamerewe neza, bafise ivyo bipfuza, bashobora no kugira ico bamarira ibintu. Iyo rero umaze gutobagaza ubuzima bwabo, ubushaka ngo umuntu nk'amahera ngo mariki. Ayo mahera muzoyamara muri ko mubaka ibindi bitaro byo kuja kubavura. None bitumariye iki? Na kamara mazo no munsi henshi barabikubwira, uraca ahantu umugabo w'imyaka 20-25 adashobora guterura indobo kubera yirirwa kuri tujya tuyoga. Ivyo ni ibintu byo guhagarikwa, nta mahera bivamwe urupfu, nta murongozi w'igihugu yarakwiye kubisigura. Sinza ahubwo nimba ari ukuri yari bavuga ngo baranashira amajya amatafari ahiye ibifu vyayo abandi piripiri. Ubube gito bwose bokora igihe guhanwa muri iki gihugu bitagihari, umuntu ashobora gutabagaza abandi ntahanwe kubera udufaranga. Narabonye muri zone muri commune Ntahango umustanteri yagize yafashe uruhara akaja kubisesa ngo iyo biri mu nyuma ukaza wumva ngo abantu ngo bari babikoze ngo babaciye amande ngo y'imiliyoni 2 ngo babaciye amande z'imiliyoni 3. Bijya bintu abari karakora bigugwa miliyoni nyinshi cyane, gutanga miliyoni 2 z'amande agasubira kubikora biva. Ariko hoho ibyo turakunze n'ubundi kubibona aho indongozi mu karere runaka arongoye ashobora gufata ingingo ati ibi nibi tubihagarike. Ikibazo abihagaritse hadahagarizwe uruganda hagahagarika kujya mudandaza mutoya yabiranguye. Nikimwe banavuga kare kuri niko vyabikwiye niko nimwe banavuga kare ubwo ruganda ugasanga n'ugundi munyacubahira arusha ingufu mustanteri. Ni manque de vision nabikubwiye. Gahagaritse kujya mudandaza mutoya ujya mu canke uri karabidandaza kwibarabara uwabikoze industry batayihagaritse. Nivyo ni bamwe bose bariko barita mu rudandazwa kandi bafise uburenganzira bwa leta kubera babikorana n'abandi bakomeye, kubera bagiye kubasigurira ko ari itunga ryoroheje bazoronka, ubuzima bw'abandi ntaco bumaze. Ivyo rero birahagije gutahura kuko tuhora tubona yuko abarongozi bakomeye muri igihugu iyo ubagiriye nabi aserutse na gatonyi acaja mu gashubwo nyene, umuntu aba arengeye na gatonyi arahanwa bihagije, mugaba abandi bose badahanywe umuntu aratahura ico bivako. Okay, reka je numva no gushimira ku kiyago mu shego dusangiza kubijanye n'ivyo hinduka ahanini bigamije guha ubuzima bwiza abarundi, ariko hanini twe twibanze kubijanye na commerce kugira ngo bikogwe mu muco, bikogwe bigamije kuzana inyungu ku barundi. Harakaje mu kurangiriza kombure. Urakoze cyane, ni kimwe navuga kuza kuganira namwe bimpaka ryo ko gushikiriza bikenzi umugani wabaraha ati gushikiriza urugero gukutamenya kwanje kugira ngo haba bandi tugusangira bankuze canke dukuzanye, nzoguma ngaruka kugira ngo tutahuzanye. Mvuga nti nibireme uburongozi bwiza mu bana mu bakuri ko bararuka, ejo igihugu gishobore kurongorwa n'abantu bazi bari barakijana bataririra icibare cabo canke ako bashira mu nda, baririra kubona bashobora guhaza abantu ineza bivanye n'ingene batahura kubitunganya gusumba kwitunganiriza. Murakoze reka kandi namwe tubashimire mwafashe umwanya mudukurikira kino kiganiro mu gisangiza inshuti abagenzi aho hose muzi hari community ahurira abantu bumva runo rurimi rwacu mubibasangize maze turushize gusangizanya impinduka nuko naho ubutaha bye bye. Murakoze. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza, ukubaho neza no kuba ahantu heza, ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe, none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza? Ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore, n'inzu nziza igezwe iri mu rupango rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose, ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza, umutekano waho wizewe amasaha yose. Kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita annex, nayo nyene ikwije byose bikenewe. Ngaha uzozana valizi yawe yonyene kuko ibindi byose byankenegwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi aha kayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga. Akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 9 amajana 11 ubaheza ukarota neza.